Kazoza FM. Be your own boss. Yambi kandi yambi ntuze yambi disi yambi wewe nyene uriko urakurikirana Kazoza FM tugeze igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro nyuma yo gukurikirana ikiganiro kuziko ni igano mukurikirana iminsi yose kubiga cy'isaha 1:30 z'ijoro ku radio yanyu Kazoza FM kwijana na gatatu n'ibice bitatu ijwi yo kugira gute ijwi ryo kugwiza umwimbu iganiro kuzikora n'ikiganiro mukurikirana tuganira na mwebwe hamwe n'abatumire tuba dufise ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi Dio Jeune Rukundo nko mumaze kumbona ko ariko barandaba ndi kuri micro nshimire cyane raja tunga ari kubu ihinga bw'ivyuma mu vyerekeye amajwi n'amasanamu mushaka kuturaba murashaka kuturaba mukandika Kazoza FM kuri Facebook muca mutubona ikibiriraho ariko kuri no munsi nkuko mubizi sindi je n'umugirisha iganiro ndi kumwe na mugenzanje akaba ari mushasha mbwa mukazoza muramubona iminsi yose ya kanazaraza nkuno munsi asibiza rimwe azijya kabiri asibize rimwe akaba yitwa twagiye gatatu kabiri rimwe na ahishaki miriwe neza Napolo mwiriwe jane Diogene ndahaye mwiriwe n'abariko barakurikirana insamirizi y'iryo mwimbu Kazoza FM n'abariko badukurikirana ku mbuga zitandukanye abataratangura kudukurikirana nibaza ko byo bavyiza badukurikiranye bagiye kubabwira kandi ko ndumushitsi naje mva muri les editions gusoma mbe ndaheza ndabivuga ibyo byose ndabivuga byose ndagusesera gata sawa nkuko yaje kuvyivugira yitwa Napoleon ahishakiye akaba akora muri les editions gusoma kuri no munsi akaba yadutekeriye agakemanyi mugabo gakemanyi gusa yiyaranjije arakubitinze kubifusa arantibuca aratumira igihangange ariko nonosora donc arikagira ubushakashatsi muri kahise akaba kandi ari waramutswa les editions gusoma so wundi kenyera funga ugakoti funga ugashati tumwumvirize ninde Jimmy Elvis Vyizigiro mwiriwe cyane ndabahaye mwiriwe murakomeye ego namahoro muri vyura namwe yewe gaye tutivyuye turavyugwa nakariveye jase kuvuga ko komeye cyane ego cyane kaze cyane nawe murakoze cyane ndakengurukiye kuna mwana w'imikino higaniro ego usangira ijambo kuno mugoroba ego murakoze gose dufise akabijya mu kiganiro cacu kuziko ngira muramaze kumviriza ngaha mu kiganiro cacu kuziko duhamagarana amazina y'ikirundi amazina nukuvuga wanze ndakwita Vyizigiro je muranyita Rukundo nawe ndakwita ahishakiye naho ku hejuru naho ahishakiye abatari bake banze nka intore segihembe niya intore segihembe bama bavuga umwe nyene musanzwe muzi rero tudatevye ndabasuye kubahakaze kandi mu kiganiro kuziko kuri no munsi aho tuza kuganira ku vyerekeye ikiga intore uyu munsi mu kiganiro cacu kuziko twacanye igicaniro murabona turi kumwe n'umuronzi wafashe umwanya wiwe arakurikirana ibitari bike muri kahise asanzwe ari n'umurongozi wanje muri les editions gusoma Vyizigiro aho twavuze tuti mbega kahise gasorongoye kandi kanditse neza ko bagafise akahe gaciro canka akahe kamaro mu kibano nibaza ko mutumire ari hano tubihenze muramuzi cyane ku mbuga ngurukana bumenye twita Twitter muramuzi yandika ibintu byarekeye kahise muramuzi cyane n'ujya nyene kuba ariko yatura kuri Facebook murashobora kumubona amasanamu siko yego none tudatevye ga Vyizigiro nk'umwanditsi na kamara kahe ubona mwitunganywa ryandikwa rya kahise gasorongoye mu Burundi yo nagomba mpere kuvuga ni akahise kenshi yo bariko barakavuga usanga twibaza yuko ari akahise kajanye na politike aho rero akahise kajanye na politike bica bigorana kuko urabona yuko ubundi bagiye baraca mu bihe bitandukanye ugasanga ntituraronka ibituma dushobora gusoma kumwe akahise k'igihugu niyo rero kandikwa niyo rero kavugwa ugasanga umuryango uyu canke abantu canke bariya barafise uko bavuga kahise igihugu mugabo kahise nikagarukira gusa ku kahise ka politike haro kahise kajanye n'imibano n'imibereho ingene abarundi bamye babaho ingene abarundi banye baganira ingene abarundi batunganya imirimo yabo imuhira canke mu kibano ingene abarundi biyumvira ingene abarundi basenga ingene abarundi babona indongo zabo muri kahise niho tuvuga tuti mu gihe akahise gasorongowe neza nuvuga kahise agahabwa ico no kwita intumbero y'ico bashaka kuvuga neza birashobora kwerekana ubwa mbere imizi y'igihugu igihugu ifise imizi hehe imico y'ico gihugu ifise imizi hehe na cyane cyane ko tuvuga tuti mu gidize cyo gusoma
tuvuga tuti ibintu bihari bijanye nakahise tuvyandike tubishira ahantu tubishire mu bitabo tubishire ku mwangurukana bumenyi mugabo umuntu ntareke kubera yuko hakiriho ibisobanye areke abatama bahari canka babizi bajane navyo kuko iyo bajanye navyo nubwo basigaye bibwiye bake biragwana cyane yuko dusura kumenya ido nido yingene akase y'ukari kameze kuko benshi batinya ukavuga cyangwa ukandika babibaza bati nakajanye n'ivy'intwaro gusa mugabo akahise karagutse kuko karaba abantu kakaraba igihugu kakaraba imisozi kakaraba inzuzi vyose bija muri kahise kandi abantu bakeneye kumenya cyane cyane abari mu ndacanke abazovuka muri Burundi bwejo butabundi bwejo no musi ego urakoze cyane Vyizigiro mu nyandiko zitari nke umaze gusohora biraboneka ko usa n'ugereranya kahise ka kure cyane abo twita bakurambere mbega wewe nk'umuronzi canke umwanditsi hari abatari bake bamaze kugira ivyo banditse kuri kahise ku Burundi wewe na edition gusoma mwa mutegekanya kwandika kubijanye niki canke nikiye kintu woba unegura kuvyo bavyaranditswe naho utobanegura kumbure barakoresheje inguvu nitwe tunenge ubona mwiteguye gusora nka edition gusoma mu Burundi turi mu gihugu gikunze gukoresha cyane amajambo canke imvugo gusumba kwandika utusanga ni iyo tuzi canke ivyo bakurambere bagiye barabona canke bari bazi ata abantu bafashe umwanya munini wo kuvyandikako abagiye kenshi baravyandikako bari abambere abamissionari abengeshamana bajwe mbere mu Burundi aho baje ku maparuwase kuma atandukanye bakaraba ngene abantu babayeho bakawumviriza hajya abantu biregesha abandi bakamenya ibibagora bakamenya aho bashaka gushika abo baranditse bitabo bitari bike ku Burundi mu nyuma amashuri amaze gutera imbere abandi benshi banditse ku bitabo sabazungu gusa mugabo na abantu bagize ico no kwita amatezo de doctorat mu gifaransa bagize ivyiga vya kaminuza bakaminuza mugabo wasanga bavyanditse ku buryo bidashikirwa n'abakeneye kumenya ubumenyi bwose kubera ko byanditswe gute byanditswe mu buryo ndibaza kuvuga nti scientifique cyane ugasanga mu gifaransa uvuga nti ntibiri mangeable uri kurabisoma ntibirika ntibinamirika ugasanga harimo akantu k'umururazi ugasanga igitabo kiri mu bubiko bw'igitabo biblioteke ahantu aho abantu bakeneye kumenya ivyo bintu barashobora kuhashika vyoroshe ugasanga n'abanyeshuri bo muri za kaminuza ivyo bitabo babiraba iyo akeneyemo ikintu kimwe umwigisha yamutumye mugabo tukoresha iyandikiro ry'ibitabo gusoma twipfuza yuko ivyo bitabo aho bimaze kuboneka umuntu ashobora korosha tukavugana n'abavyanditse bakiro canke ama university canke ama kaminuza abijejwe umuntu akorosha izo nyandiko hama akazishira ahantu benshi bashobora kuzironswa kuko igitabo haga ntigikwiye gusa mugabo haje auto y'igitabo igitabo kiri ngaha umuntu ashaka gutunganya ibindi hugwa vyinshi umuntu agatunganya ibiganiro umuntu agatunganya amahiganwa umuntu agatunganywa n'ibindi byinshi ushaka gutuma igitabo kimenyekana ndetse n'ibiringo bikamenyekana n'uwacanditse nawe nyene izina giyo rigashobora kuninahazwa canke kumenyekana avuga bati naka geragerageje kushashobe kugira ngo ibi bintu azi yatohoje yarondeye canke yahawe arashobora kubishira ahantu abantu bakabikoresha hamwe n'abazovuka ejo mu Burundi canke hirya yeje avuga bati iyo guca Burundi ntikivutse no munsi mugabo kuva kuri basoko na basokuruza cari kiriho nuko tutegura kubikora turikiri muri ivyo nyene vyo kwandika ibitabo hamwe na wavuze ngo iyandikiro ry'ibitabo inzu yo kwandika ibitabo yego nico les éditions mu kirundi umuntu avuga ari inzu yandikiro ry'ibitabo okay muri nyene iyandikiro ry'ibitabo mbega ivyo wari kuravuga byo guteza imbere kwandika kahise muzoshiraho sindi muzo korohereza gute canke muzoshiraho ibintu byo tuma abandika kuri kahise boroherwa gute kuko urumva mu kwandika nimwagira nkayo mahigano ngira ngo muzobaha ico no kwita icivu de thématique hazo harimo kahise ndazi sinzi nshaka tubimenye cyane kuko tureko turashimikira kuri kahise ko navuze nti kahise sakahise kajanye n'intwaro gusa mugabo hari kahise kajanye no gusenga burya ikarambwira mu kanya ntorese igihemba ati hataraza ibitamamure abarundi barakoresha insyo bagashobora gukora umusururu bagashobora gukora umutsima mu bintu bonyine bakoresheje ku rusyo abarundi hariho umuganuro abarundi haba hariho ukubandwa abarundi haba hariho ingene baja kurima haba hariho ingene bacura mugabo ugasanga ivyo bintu kubera yuko no munsi ata kintu
kirimo kiho gishira amafaranga kugira ngo abantu bavyandike ko abantu bose bariko baja muri janye n'iterambere ry'abazungu warima n'isuka y'umushika umunsi arimisha isuka ivuye mu Bushinwa uwakoresha umuhoro bakuye mu bucuzi umunsi akoresha umuhoro uzananye sinzi iyo uje uvuye canke usanga uvuye mu mahanga ugasanga nta tuko turatakaza ikintu kwita kuba tuturiyegereza itwaje tuva isuvuga ko tumunsi umuntu yoca areka gukoresha ibintu bishasha akaja mu bintu vya kera gusa mugabo igihugu cyose kirafise iyo caje kiva tuko turiga mu mashuri batwigisha ingene uburaya bwabaho mu myaka y'igihumbi n'amajana abiri ubwo sanga turamenya ingene igihugu cabaho iburaya mu myaka y'igihumbi amajana 5 mukaduga gushika bwa muti mu myaka y'igihumbi amajana 140 kangahe bari bageze ngahana hanga mbwa twe mu Burundi usanga ivyo bintu ari ibintu biri muri mu miryango biri muri cyo tradition orale abantu bazi mugabo bikazangera berazimata bikazimata donc bijana nabo bantu nyene ego dutunganije rero gusoma kwandika mugabo gushiramo ingufu mu kwandika kahise umuntu yashaka guhera kugwaruka urugwaruka rukiri kurangiza amashuri urugwaruka rugishora rukiba mu mitumba ngo bati ahiwanyu mbega umugani uhari uvuga ngene abantu bo ngaho bitunganya mu vijanye no kubaho mu mwibuka n'uyuhe abatama bahari mu fise base na basekuru bayo basigiye ni bande bigenda gute ivyo iyandikiro ryacu rashaka gushiramo uburyo canke gatunganya amahiganwa hanyuma ivyo vyanditswe bigashobora gushigwa ahabona haba ngaca nko mu makungu mugabo nk'ingenzi igendeye kino gihugu ishaka kumenya kuvyukuri ko ibihari ababibona ni ibintu mwita imbuga ngurukana bamenye no munsi ariko amakuru yose y'uno munsi mbwa nko kwibaza ati mbega abarundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 2 bashaka kuronka umusuru uvuye kuki vyagenda gute twebwe abazungu bataraza ngaha mu gihugu abo bantu basenga gute umuganiro ko ari umunsi mukuru hambaye uwo munsi hari ikintu coba hisigaye wasuriwe na bonane wasuriwe na le premier juillet wasuriwe n'iki wasanga hari ibintu bisanzwe nubwo twa tuvyumvikana ko twese umuntu ashaka kugwiza ama version bamuti abantu barimbo babona yuko basigaranye iki baba ko vyagenda kuriya abantu bari mu buragane nuko babibona abari mu mugamba nuko babibona abari mu kirimiro nuko babibona gutyo ugwaruka ruriko rurakura canke ruzokwaruka mu minsi iri imbere bakavuga bati burya turafise aho twavuye bagati burya utakaranga ko butaye ibanga utaya akabaranga gutona karanga umva karabivuga neza kugira ngo akaranga k'abarundi gashobora kugaragara kagaragara turavye ingene twoshira ingufu mu kwandika ibijanye na kahise apana atari gusa akajanye na n'ivyintwaro mugabo akahise no guta histoire sociale turafise iyo twavuye turafise niyo tuja yego uvuza karanga ncishemo gatonya arakaririmbo kwa gatatu heze twari mu bintu vya girizi murayizigirizi yahiriza ngaha yari maze kuza kabiri kwa kane barimbya karimo ngo karanga ki Burundi murarabe nikatujane kagunye nuko rero bakunzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu turi muri studio za Kazoza FM turi kumwe na Vyizigiro niwe mutumire wuno munsi akaba ari katuganira kuvyerekeye kahise kanditswe neza gasorongoye kadufasha gute Vyizigiro yatubwiye ko habuze abashiramo uburyo kugira abantu bashobore kugira ubushakashatsi kuri kahise kahabaye ariko no munsi iyo umuntu avuze kahise yatubwiye ko tudashobora kumva kahise ka politique gusa none mwanditsi mwiza Vyizigiro uno munsi umuntu umubwiye kahise dufatiye ku gihugu cyacu cy'u Burundi kahise ku Burundi mwiteguye kwandika ko ni kahise katangurana na ryari kuko abanditse ko kahise ka politique gusa barafite ibihe bikomakomeye batweretse batubwira iki gihe hatwara umwami uyu mbega mutegekanya kwandika kahise muhereye he nibihe bice bikuru bya kahise mutegekanya kutwereka kwandika kahise ku Burundi ni kintu kitoroshe nibaza yuko twonyene tutokwishoboza mugabo harimo nabandi batwitangiye imbere maze gutangura gukora ku cyo gikorwa kandi basi ku bintu bikomeye cyane ninavuze ni hariho ibitabo bikomeye hariho ivyanditswe bikomeye biri mu biko bw'ibitabo hanze canke ngaha mu bibliothèque mugabo bitari bitamirika cyambere nuko dushobora gukorana tuzokorana nabo bantu bamaze kugira ico banditse ngaha turabe inge dushobora gukura mu byo banditse kuko umuntu ashaka kwandika igitabo c'impapuro amajana 6 amajana 7 ukabona yuko ubwiye nk'umuyabaga ati soma kino gitabo urabe aho ubundi bwazananye uri kuragorana
ko bitamerika bise umurazi muke uti ntivyoroshe mugabo uvuga uti nk'akaruro kuri mwezi gisabo hari ushaka kwandika ku buto bwa mwezi gisabo uwundi akandika kuyimikwa rya mwezi gisabo uwundi akandika ku ntwaro ya mwezi gisabo uwundi akandika ku ngwara mwezi gisabo yagize ari ku butegetsi canke atwara uburundi uwundi akandika ku itanga rya mwezi gisabo uwundi akandika ku ngwane zakurikiye inyuma y'itanga rya mwezi gisabo umva nk'udutabo dutanu twose turi ku mwezi gisabo mugabo uri kurasoma cyangwa uri kurarondera ukora ubushakashatsi ngo utijewe akagataba akaniko nsoma nyina kenera ibijanye n'ingene yakuze canke yavutse nzosoma kandi gatabo ndakanoganza nisanzuye bya bindi tuzokora mu myandiko y'ibitabo byacu uvuga uti tugira ikigabandegire niki ubikoze ku myaka 52 mwezi gisabo yatwaye biraha kugorana mugabo uvuga uti hariho ubuto hariho ari ku ngoma hariho inzike zateye hariho inzara yateye hariho umuzo w'abazungu hariho umuzo w'abayisilamu wabaye ngaha yaragwanye agwana atsinda rumariza afise inkona we mwezi gisabo n'ingabo ze zifise amacumu n'imyami ugasanga biraryoshe gusoma ugasanga birerekana ubutwari bw'umwami wacu usanga bitwana ubutwari bw'u Burundi naho bwagiye buravogerwa n'abakava amahanga kandi mu myaka ya kera nukubanza kuraba ubwa mbere nk'umavuze muti ukicibwo cyane muti kahise gasorongoye ibihari ni gute umuntu ashobora kubisesangura neza hanyuma akavyorosha agashobora kubishikana hafi y'ugwaruka ku buryo bashobora kubisonka vyoroshe mugabo vyanditse ku buryo bishobora gutahuka mugabo ntidufate yuko kwandika kahise bibwiza kuba ari ibintu kuta scientifique umuntu abwiza kuba yarize mu Budagi yarize mu Bigi akagira igitabo kinini ugasanga biragoye kubona nk'ivya politiki byo biracagoye iyo ubona igitabo cyanditse ku vy'intwaro ukigifata gusa ukiravye uravuga uti igitabo cyanditswe n'umuntu w'umuhutu cyanditswe n'umututsi kuko ibi twandika muri kahise usanga umuntu atashoboye kuvana neza navyo kuko on travaille sur des sujets qui nous travaillent usanga twandika ku bintu twebwe biba bituraba suronga to on travaille sur des sujets qui nous travaillent aya ndakandike ego ugasanga biragoye ko ibyashikiye umuryango wawe byashikiye intara yawe yego ukavavanura navyo ukavuga uti ngo murandike nk'umuntu abirabira inyuma niho mvuga ntico gice cambe no kuraba dushobore gukora n'abanditsi ibyo bitabo n'abari kubandika ubushakashatsi mugabo turabe ingene ibyo bitabo ubwo bumenyi burimwe bushobora gushikira benshi bashoboka kandi bitawuritse gusumba nako ndavuga nti igitabo gifite impapuro 500 kiragwe gusoma mugabo ugishize mu mice ishobora gutuma abagwaruka niko tuvuga n'abakuze bashobora kubona neza ishaka kuvuga wamaze kubisesangura neza ukavuga ibintu birasorongoye biroroha yego arambaje ati mbe muzohera hehe aho guhera haragoye kuko urumva so kwandika gusa mugabo harimo no gukora n'abari ko barakora ubushakashatsi yego kandi ngira ngo kure hashoboka nta kwikora mu mutwe wawe uzovuga ukuri abandika kwandika ukuri kandi nta silva ngo kwirimita nta kuvuga kwiha akarimbi nta kwiha akarimbi ubushakashatsi ko buzogwe na bukura bwerekana kure hashoboka niho twibaza yuko indikiro ryacu gusoma rizoshikana kwandika ivyo bintu dushoboye kumenya ingene uburundi bwatwagwa neza cyane imbere yuko buba igihugu kiri kumwe umuntu arashobora kuronka ahantu vyanditse umuntu arashobora kuronka abantu bagiye barabibihanahana akabibika hariho bikubwitabo buri buraya buri mu bihugu tubibanye ngaha ugasanga baravuga ingene ubundi bwari butunganijwe imbere yuko ntari rushatse canke rufucambara ntama atwara uburundi aho umuntu arashobora kuhahera mugabo ntihaje n'ivy'intwaro gusa naho ndabivuga ico gihe ugwaruka gwambara gute ico gihe ugwaruka abana bimosha gute ico gihe abarundi basenga gute mbe baratereka umushatsi cyane umushatsi cyane bagira ubusage babugira ryari bambara impuzu zigera hehe impuzu umwana yambara impuzu gushika ryari umuntu akabikura mu bintu bija no kuta mu gipindi mugabo umuntu akavyandika umuntu akavuga ati ushaka kumenya ingene abarundi babaho uku umuzo w'impuzu waje gute urumva tukavuga uburundi bwa kera imbere y'umuzo imbere yuko butunganywa neza tukavuga uburundi bumaze gutunganywa neza mu bya politike tukavuga uburundi bumaze gushinga imizi kuri bantare rugamba tukavuga uburundi bumaze kugeraho haza bakavantara tukavuga uburundi hamaze kuzaho amadini canke amenyesha amana abandi baje mu bindi bihugu tukavuga uburundi bumaze kuja mu ntwaro ijanye no kugaruza ukwikukira tukavuga Burundi Republika ngine yaje igituma yaje ngine vyagenze mugabo umuntu hagenda aravuga cyane cyane kuri kahise gahuza
ugwaruka Yego. gahuza abantu ntidushimikire cyane kubitanya abarundi nubwo dushobora kubivuga ko mugabo umuntu akavuga kahise gashobora gutuma n'iterambere rishobora gukurikira kuko naho uzana imigambi y'iterambere aha muvuga ko muri ku radio yo gwiza umwimbu mugabo umwimbu ukwiye kugwira uri mu kibano c'abantu batahurana c'abantu bazi yuko basangiye imizi hari umwibutsa avuga ngo ibisangiye imizi bisangira no kuma tumaze gusangira imizi turashobora gutahura ko dushobora kuja hamwe tugafatana mu nda tukagwiza umwimbu mugabo umuntu avuga ati umuzi wawe sinzi yo ushinga uja wasegembe sinzi ushinga uja wiwanje ushinza hanyene biragwana cyane gusigura imigambi y'iterambere ndavyumva cyane Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu bakunze muri ko muratwumviriza rero akanika kanya keza nubwo hasigaye iminota itarenga icenda kugira ngo turangize iganiro cacu no musi kuziko kene kakanya keza mushobora kuduhamagara kugira ngo mwico tubwiye mwico muterereye mwico majije mutumire wacu Jimmy Elvis Vyizigiro asanzwe ari waramutswa les éditions gusoma akaba kandi ari kagira ubushakashatsi muri kahisa kanemero ndakabibutse kubera ko ngira ngo mashaka kwa mwaki bagiye 72 23 canke se ukandika kuri 62 62 24 24 24 tubutse ko kaya kanimero kambere kalewo 72 gafise WhatsApp urashaka kutondeka kuri WhatsApp ukaduhamagara kuri WhatsApp mu masegonda 13 Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbi jana gatatu n'ibice bitatu turi mu kiganiro kuziko iganiro tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi ego ni kuziko amutumire wacu ngira mwumvise ni Vyizigiro akandi kabazo kuri wewe muheje kuvuga ijambo mu gifaransa ngo abantu bakora kubibakorako nivyo biragoye gutahura kurusha kwemera gutahura iyo bigoye niko abarundi bavuga ariko iyo kandi ngo ikinyoma kivuzo kenshi gicika nk'ukuri nta makenga wo bufise kwisorongora ryakahise woba uri kuratangura n'inzu y'iyandikiro gusoma ko abatari bake bazobibona nk'ibinyoma mu gihe basanzwe bafise ibindi babwiwe batamitswe kuko watamitswe biragoye ko yasamura kibazo nticoroshe kwishura ariko novuga ntitwotangura twibaza ko bituzorondera bafata nk'ibinyuma kuko itandukaniro nuko ubushakashatsi ibyo buzoshikako si ibintu byo gushira mu mbari kandi n'ibintu bizomfitiye n'ibintu birondegwa n'ibintu vyandikwa n'ibintu nkuko maze kubona tuvuze gutangura turekurira abantu bose bafise ico bazi ico babonye nico bashaka gushikiriza canke ico iragi basigiwe bashaka kuza kurishira habona hanyuma nkuko mu bizi imyandikiro y'ibitabo hariho ico bita les comités scientifiques imbere k'ibintu bisohoka hariho imigwi y'incabwenge imigwi y'abarondezi babwiza gusuzuma bakaraba k'ivyo bintu imbere yuko bija habona ko bikwije ibisabwa n'amategeko ko harimo kuri gushoboka umuntu ashobora kwandika ikintu kirimo kuri kose mugabo ntashobora guha ijambo umuntu w'umubeshi cyangwa umuntu aje kwanguha afise gashaka gushikako nibaza yuko ari gotandukaniro ibyo gusoma bari ko barategura ibyo zoshira habona ni ibintu bizo bifise cuno kwita de methodology bizo bifise ubinga bwarondeyemwo hama vyanditswe ku buryo bw'uko na bya bintu tuvuga dutunganya inyuma y'isohoka y'ibyo bitabo ara ibiganiro byo kusangira ijambo ku bitabo casohotse byo kwita amadeba canke kuza gushikiriza ibindi byumviro ku byanditswe no gusoma n'ibindi bihaba kugira ngo ntihabeho umuntu yumvira yuko mwigunganya ijambo kandi mwagiye mukarondera ibintu mugaca mubishira mu mfuruka canke mu mbari mukabinyegezayo mugabo tuzocana itara turishira habona hanyuma umuco umurikire abarundi umurikire Burundi neza cyane ego Vyizigiro tukiri ngaho nyene kwera ko hasigaye minota 4 kugira ngo turangize turi mi radio duvuga tuti nijwi ryo kugwiza umwimbu kandi twamatuba dico kibazo mugo no musi tugira amahego yo kuronka ubutwara nyene urongo les éditions gusoma twitege iki kuri les éditions gusoma kudufasha cyane cyane ugwaruka kugwiza umwimbu nko mu minota umwe n'igice gusoma mu majambo make ico izofasha ku byanda ariko barakora no gufata ivyo vyumviro nkugwiza umwimbu hari ivyumviro vyiza ugwaruka canke abakuzi bamaze gushikako hariho ubuzima bw'abantu bagize ico bakora muri kino gihugu cyangwa kino gisagara usanga bigize ico bifasha ugwaruka bavyumvise mu gihe bigiye habona twe tuzofurura izo ngabire zose tuzishira habona uwashoye gushika ku kintu tukimenye uwagize ingorane acira gace abandi
aho yaciye kugira ngo izo ngorane ashobora kuzivamwo mugabo vyose tuja mu giterambere ntihagire umuntu umva ngo ni naka ngo yarateye imbere naka yarabishoboye barashoboye twe vyaranse mugabo abo bashoboye abariko barasoma ibitabo abariko barabona ivyandikiro zo bakorera kora bakeneye kubironka mu maguru masha nibaza ko ariyo nterane y'ubwa mbere imbizi imbere y'izindi gusoma izoshira imbere mu minsi iri imbere hari ibintu mwumva twe twakira abantu benshi muri iyi edition gusoma hari ibintu umupfasoni yitwa Maite Niteka akora muri iyi edition gusoma yatubwiye yacinzwe zibiri by'amahiganwa n'ibintu by'imiliyoni nyinshi hari ico bivuga ko mu masegonda 30 byivugirwa nawe wenyine mu make nuko ni sinovuga amatime menshi mugabo nuko hari kwatunganywa ibikorwa vyinshi mugabo vyose bituma bituma ivyumviro bijanye no guteza imbere ugwaruka guteza imbere ubutunzi dushobora kugwiza umwimbo abantu bumva yuko harimwo akantu kariko karatuma kugushikirwa nabo amahera azotangwa yikomeye cyane saba amafaranga mbere mbwe yikomeye cyane nuwo mwete nuko gushaka guha ijambo abashaka kwandika ibitabo kugira ngo ntibone ko ari ikintu gisanzwe cyo gushira ku ruhande mugabo bwate iki kintu naco kirashobora guteza imbere mu gihe hashishijemwo ivyumviro haba amahiganwa haba ibindi mugabo vyose bija gufasha ugwaruka gushobora kwitunganiriza imigambi yabo ku buryo ababikoze bashobora gucira gaca abandi bikagaragara bikaboneka yuko kwandika ibitabo navyo ari ikintu gihambaye mugabo bitoherera mu kuyaga n'umunwa gusa neza cyane mumva ko baguma twemerera byinshi kandi biza cyane amasegonda 30 asigaye kugira ngo iganiro gihere nsomize message zibiri mwiriwe neza ndi Claude mu Kinindo akaranga ka kera kari keza jewe n'ubundi agakunda natwe turagakunda Claude ubundi nawe yanditse ati bite jewe nitwa Bruce mba mu Kanyosha ndakunda kumviriza radio Kazoza impa inyigisho nyinshi zitandukanye none nagomba ndabipfuriza umugisha mukomeze kuduha impanuro murakoze natwe turagukunda cyane Bruce kandi nawe ugire umugisha muri amasegonda 10 rero shimire cyane Vyizigiro waduhaye akanya kauraza hano muri studio za Kazoza FM ndabakingurukiye n'amakuru n'amashusho kunyumvira mu kantumbera ku mugoroba yego tuzosaba gutumira uzoza kazi cyane nzo kwitaba n'ingata murakoze cyane intore se gihembe yego cyane no kengurukiye cyane ko nafashije kubaza ibibazo byinshi kandi bye nkora mutima uyu mutumire wacu reka ahubwo ndagushimire nanje wemeye ko dukorana kino kiganiro uno munsi nibaza ko nzogaruka ngaha tuje kuganira by'amamiliyoni kaze cyane nshimire cyane Raja Tunga mu binga bw'ivyuma reka dufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu bibashikire neza Diogene Rukundo na Mandi ngaha ndabakenguruke mama mafasha kanya mukumviriza iganiro cyanyu cacu kuziko ntimwibagire ntimuhindure mugumize kuri Kazoza FM giye kugwiza umwimbo kandi ntimwibagire ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbo joro giza Kazoza FM, be your own boss.